Sabwe ikaze nshuti bagenzi bese mutukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance n'Isango ry'amakuru. Aya makuru kandi murashobora kuyasanga ku rubuga ngurukana bumenyi rwa televiziyo Renaissance rwa YouTube. Inshamake y'aya makuru imbere yuko tuyatangura, ikigongwe c'umukuru w'igihugu categerezwa kuboronka abo bose bakwije ibiba bisabwa, ariko umushingamanza Arumeri Niyongera akagira amakenga ko ico kigongwe c'umukuru w'igihugu kenshi ataco gifasha ababa batarabwa ryiza n'ubutegetsi. Ngo birababaje kubona abasirikare 600 b'abarundi bakiri ku butaka bwa Somalia mu gihe amasezerano bari bafitaniye n'umuryango w'ibihugu vya Afrika yaraheze. Ivyo bikaba biva ku kudadaza kwa leta y'u Burundi. Nimyidogo kubajejwe agateka kazi na muntu mu Burundi bagiriza umugwi w'igihugu rero agateka kazi na muntu CNDH kusigaye uri mu kwaha k'ubutegetsi bwa CNDD FDD, aho abagize uwo mugwi basigaye ahanini ari abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD. Mukanya nido ry'aya makuru. Narimejeje kubabwira mu ncamake y'amakuru umugwi CNDH ujejwe agateka kazi na muntu ntukiri umugwi wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi, ahubwo usigaye ari umugwi wa politike ujejwe kugira ivyegeranyo vyo gushigikira amabi leta y'u Burundi ikora. Bivugwa n'umushingamanza Arumeri Niyongera arongoye ishirahamwe ACAT Burundi. Mu mategeko ukaba wategerezwa kujamwo abantu bigenga, ariko ubu uwo mugwi ukaba ushigwamwo abantu bari mu mugambwe CNDD FDD. Kurikira Arumeri Niyongera. Ujya mugwi w'agateka kazi na muntu mu Burundi uramaze kwerekana neza yuko umugwi cyane cyane bashiramwo abantu basanzwe bari muri politike, abantu usanga bariko bakina ivya politike, bariko bashigikira umugambo uri ku butegetsi uba wabashizeho. Sumugwi w'agateka kazi na muntu kuko ujya mugwi mu kujaho kuva mu iteko ryawushiraho, kuva ujya mugwi wa mbere watanguye barerekana neza mu iteko yuko ari abantu bashobora kuba bigenga, ari abantu bashobora kuba bavuye mu migwi itandukanye, berekana neza ubwigenge bafise mu buzi bagiye barakora. Ariko ubu ujya mugwi asigaye ari umugwi wa politike bashiramwo abantu basanzwe bashikiye umugambwe CNDD-FDD, abo ro bakaja muri uyo mugwi. Ico gituma vyerekanye neza yuko n'amaraporo yagiye arakogwa n'umugwi wahahora yari amaraporo gushigikira amabi leta ikora. Hama mukaba muzi neza yuko ujya mugwi usanzwe waravuye mu cicaro citeka ukaja ukava mu cicaro citeka cyo mu gitigiri ca migwi yubahiriza amasezerano y'ipari mu Faransa. Ubu ukaba uri mu gitigiri c'imigwi itubahiriza agateka kazi na muntu. Byose ni kwerekana yuko uwo mugwi babugize ihuriro ry'abanyepolitike kugira bashigikire amabi leta ikora. Nta cizere rero cy'uyo mugwi kuko birerekana neza yuko abawugize abo batoye ari abantu baje gushigikira amabi leta iri kirakora. Ataraporo nimwe bazotanga yerekana ihonyango y'agateka kazi na muntu. Ico gituma tubaza yuko nabujya utakigira icizere mu makungu, utagishobora gushikiriza ijambo mu shiraho mpuzamakungu y'agateka kazi na muntu. Ikwerekana yuko ari umugwi bashiraho ugira gusa berekane ko ari abantu babashigikiye bashobora kwemanga no gushigikira amabi leta iri kirakora, badashobora kudoma ku rutoki kwisinzikazo y'agateka kazi na muntu. Turacari mu gisata c'agateka kazi na muntu. Abanyororo 3,000 nibo bazorekugwa n'ikigongwe c'umukuru w'igihugu uyu mwaka wa 2019. Muri abo bazorekugwa n'abagore bibungenze, abonsa, abanyororo barenza imyaka 70 n'iyirenga, abagendana ubumuga bugaragara, eka n'abafise ingwara zidakira. Ibi bikaba byashikirijwe na Emerantine Kanyana, umushikiranganje w'ubutungane, mu kiganiro yicishigwa mu ngiro ry'itegeko ry'ikigongwe y'umukuru w'igihugu. Au nom de la paix et de la réconciliation au Burundi. Kubw'amahoro no gusubiza hamwe mu Burundi, nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yafashe ingingo yo kugira ikigongwe ku banyororo bagera ku 3,000. Bamwe bazorekugwa burundu, abandi bahebegwe igice c'umunyororo bakatiwe. Iyo ngingo ikabijigamije gufasha gusubiza hamwe ku barundi bose. Kuri ico gikorwa umukuru w'igihugu aratumira abanyagihugu bose gufata neza iyo ngingo mu buryo bwo kwishira hamwe kugira bubaka igihugu c'amahoro c'u Burundi.
Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi aributsa abarundi ko ugusubiza hamwe ari ingwano yo ku munsi dutegerezwa kwitsinda turi hamwe. Niyo mpamvu dutegerezwa kuvuga amajambo y'amahoro y'ikigongwe no gushira hamwe aho turi hose. Birakwiye rero ko ikigongo c'umukuru w'igihugu caje hageze, ariko gitegerezwa gukurikizwa n'ibikorwa vyiza bibereye. Kuri ivyo hashizweho umugwi ujejwe gukurikirana amadosiye y'abanyororo waremewe ufadikanije n'abajejwe amabohero atandukanye yo mu gihugu. Ibikorwa bikaba bigenda neza. Ndabibutsa ko abarenga 3,000 nibo bazofungurwa uyu mwaka. Iyo ngingo yo kurekura abanyororo ikaba yafashwe ku bantu baciriwe urubanza rwo gufungwa imyaka iri munsi canke ingana n'imyaka 5, abakenyezi bibungenze canke bonsa, abakenyezi bafise abana bari munsi y'imyaka 3, abantu bakuze bafise imyaka irenga 70, abanyororo bagendana ubumuga bugaragara, ugwaruka rufise ingorane zo mu mutwe, abafise ingwara zidakira zigeze ku rwego ruteye ubwoba. Hakaba n'abandi banyororo bamaze kurenza ivya 3 vya 4 vy'umunyororo baciriwe bigenje neza mu ibohero, nabo nyene bazoronswa ikigongo c'umukuru w'igihugu. Nico gituma savye abashingantahe n'abafasoni ababura amatari kwakira no gufata neza abazoba barekuwe kugira basubire kuba mu miryango yabo. D'accueillir et de faciliter les personnes libérées pour mieux les intégrer dans leur communauté respective. Ngo bazokora ibishoboka byose kugira harekugwe abanyororo babikwiriye, aho azoba ari kugira ngo ntihazobemwo akamwana wa mama, bikavugwa n'uburongoye ishirahamwe ryigenga Ntabariza. Ni nyuma yaho umukuru w'igihugu aherutse gufata ingingo yo gutanga ikigongwe ku banyororo bagera ku 3,000. Turizera mu minsi tarambiranye ko igiye kuja mu ngiro, kandi turasubiye kwemerera abarundi na cyane cyane bajya bene wacu bari mu mabohero n'imiryango yabo ko tugiye kubikurikiranira hafi, ko mubona neza ko ishamwe Ntabariza rifise uruhara mu kuzodeplasa cyangwa mu kuzokunguruza abo bene wacu, kandi tukaba tubona neza ko ingingo ziko zirafatwa hazotaha abanyororo benshi kurusha abo mu myaka iheze twagiye turabona 2017 na 2018. Tukaba kandi twizeye yuko na bamwe bagiye barasigara ubunya ko ishyirahamwe Ntabariza n'ubushikiranganje bw'ubutungane ko babihagurukiye ko nabonyene bagiye kugira amahirwe yo kugira bave mu izo mbuto. Turizeye neza ko mu minsi iza abanyororo bagiye gutora koyoko ko cyane cyane hari ibihugu byemeye gufata mu mugongo ishyirahamwe Ntabariza kugira rize rishire mu ngiro iryo kigwa mu ngiro y'ico kigongwe c'umukuru w'igihugu. Tubwira abarundi neza yuko ico kibazo cyuko hari abantu basigaye yo ku kigongo umukuru w'igihugu yari yagize kuva muri 2017 na 2018, twagira tubabwire ko ishyirahamwe Ntabariza ryabihagurukiye, ari naco gituma mubona imbere y'abarundi n'amakungu, amashyirahamwe mpuzamakungu n'abaserukira ibihugu byabo duhejeje kwerekana neza ishigwa mu ngiro ry'irya ngingo ukuntu tuzoriherekeza abanyororo, no kugira turabe bajyanye n'irya myidogo yari imaze igihe y'abasigayeyo, turabe ko aribo batashe by'ukuri, ntihatahe utarabirekuriwe kubera ibi na biriya cyangwa kampinga yanje. Rero turizeye yuko n'abaprocureur baba abantu bose bajejwe ni no kugira ico bakoze kuri by'abanyororo byose twarabishize hamwe tuzobikorera. Turacari muri ico gisatanye ne cagateka kazina mu ngingo y'umukuru w'igihugu yo kugirira ikigongwe bamwe mu bafunzwe ntishobora kunywanisha abarundi ngo kubera irimwo mpinga yanje, bikavugwa na Rumere Niyongera rongo yishira hamwe akati Burundi. Kubw'uwo mushingwa manza ngo biramaze kugaragara ko abafungiwe ivya politike naho baba bari mu begwa n'iyo ngingo batarekugwa, ahubwo ubutegetsi bukagikoresha kumvo za politike kugira barekure inkozi z'ikibi zafunzwe ziyoboka ubwo butegetsi, bivugwa na Rumere Niyongera. Iyo ngingo nishobora kunywanisha abarundi kuko ni ingingo imaze kwerekana yuko idakurikiza amategeko, nkuko muzi iryo tegeko rirafise ivyo bashize imbere vyerekana abantu bashobora gukurikiranwa, abantu bashobora kurekurwa kubera iyo ngingo y'umukuru w'igihugu. Ariko turamaze kubona yuko hari abantu batigira barekurwa naho haba hari ikigongo c'ikivunga, naho baba bashizeho amategeko yerekana abantu
bashobora kurekugwa. Turamaze kubona yuko ari abantu usanga bari mu migambo itavuga rumwe na leta, usanga bari mu banyepolitike canke bahagaritswe kubera imvu za politike. Abo bose kenshi biramaze kuboneka yuko iyo ngingo idakurikizwa nk'uko aya mategeko aba yanditswe. Arico gituma tubaza yuko iyo ngingo idashobora kunywanisha abarundi kuko idakurikiza amategeko mu kurekura abo bose baba bari mu gitigiri c'iyo tegeko. Arico gituma usanga iyo ngingo kenshi bayikoresha kumva za politiki kugira barekure bamwe bahagaritswe bahora babakorera canke kugira bashobore kurekura inkozi z'ikibi kubera babayoboka canke bashobora kwemera kubatuma ivyo bashaka gukora. Turabandanya n'amakuru tubateguriye. Leta y'u Burundi riko irashira abasirikare bayo bari muri Somalia mu bihe bigoye cyane kuko ngo bashobora gusigara mu kangaratete. Ni kimwe mu bivugwa n'umuhinga mu vya politike Gerard Birantamije atinya ko bishikira abo basirikare. Ati igituma nuko kuva itariki imwe ntwaranteze uyu mwaka atategeko rizoba rikibakingira. Ntihenze n'ubwa mbere hari igihugu kivuga kiti je abasirikare banje bateza kuguma ngaho. N'ubwa mbere rero ivyo bintu biba ari naco gituma ntashobora kuvuga ati Burundi buguma budutangaza nk'uko umengo ntibashobora kubona inkwirikizi mbi z'iyo ngingo bafashe. Ubwa mbere hoho irunguka ry'abasirikare mu mahanga hari amategeko basinyiranira hagati y'igihugu kirungitse inteko n'ishirahamwe rizakira rikongera kazikoresha. Nko ngaho ni ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika biciye nico bise AMISOM. Nuko rero ingorane ya mbere ishobora kuhaba ni yayo. Iya mbere nuko ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika byarasavye yuko hataha abantu 1000. Ubundi nabwo buvuga buti hataha 400 nkuko navyumvise. Ingingo ya mbere izofatwa nuko abasirikare batazoba kigengwa n'amategeko agenga abasirikare baserukira ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika muri ico bisa AMISOM. Abo basirikare ntibazoba kigengwa n'amategeko. Mukaba mubizi yuko ikintu ca mbere gitabara umusirikare ari ku rugamba simbunda ni itegeko rimukingira rinatuma bashobora no kumutabara atewe, bashobora no kumva n'ivyo ariko arakora. Ico nico ca mbere. Icya kabiri abasirikare barafungura, abasirikare baravugwa, abasirikare barahembwa, abasirikare ndetse nabo nyene barakingirwa. None ubu ko bazoba bari ubutaka bw'ikindi gihugu ata amategeko abagenga bazoba bakingiwe nande, bazovuzwa nande? Ni ibintu byinshi murashobora kwibaza. Leta y'u Burundi izoshobora kubahereza bimwe bahora baronka bari hariya. Icya gatatu, abo basirikare bari ku butaka bw'ikindi gihugu. Sinzi hagati ya leta ya Somalia na leta y'u Burundi ko bariho amasezerano yoba hari hagati ya leta ya Somalia na leta y'u Burundi. Aho vyotuma yuko abo bantu babandanya bakora mugabo bagakorera leta ya Somalia. Mugabo gushika uyu munsi nta basirikare tuzi y'u Burundi bagiye gufasha leta ya Somalia kuko uko tubizi mu mateka agenga abasirikare baja gutabara kenshi bagengwa nico bita chapitre 7, nico bita chapitre y'indwi ya Charité des Nations Unies y'amasezerano mpuzamakungu ashinga umuryango mpuzamakungu muri rusange. Ukuvuga yuko rero aho mu gihe baba bagumyeyo bari kumwe na leta ya Somalia naho nyine zuba ari ikintu gishasha kibayeho ku isi. Imbere yuko dusozera aya makuru dukubitire mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Uruhara rw'abanyagihugu nigwo ruzohagarika abahungabanya umutekano w'u Rwanda baturutse hanze y'umupaka w'ico gihugu. Umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame akaba yabigarutse ko mu ijambo yabwiye abanyagihugu bakarere ka Nyamagabe mu bumanuko bw'u Rwanda. Kurikira. Umutekano tuntu tw'udutotsi tugenda tubamo
umutekano ari abantu baturuka hanze y'imipaka bakaza bagahungabanya umutekano w'abantu, ibyo bikwiriye guhagarara kandi bizahagarara, ariko nimwe bibanza biguheraho. Mukwiye kumva ko nta bantu bakwiriye kubinjiramo, yaba inshuti yawe yaba umuvandimwe. Iyo yaje ukamumenya ukamuhishira, ntumurwanye ndetse ntumwerekane mu nzego izo arizo zose ziri aho mutuye, ingaruka zabyo nimwe ziheraho. Ingaruka zabyo ni mwebwe ziheraho, zigahungabanya umutekano wanyu, bigahungabanya ubuzima bwanyu, abantu bakaba bavuye ku byo bagomba kuba bikorera bibatunze, bikajya abantu bakwira imishwaro biruka mu misozi. Ibyo ntawe ubikeneye. Aho tugeze, imyaka tumaze, ibyo twari tumaze no kubyibagirwa, ntibikwiriye kuzongera kugaruka na rimwe. Nimwe kandi nizera ko muzatuma bishoboka. Turumvikana? Hari abandi bashinzwe inzego zindi z'uwo mutekano, abo nabo bizaba ngombwa ko bakora akazi kabo uko bikwiye, ariko nimwe biheraho. Nino ngaha duce dusozerera amakuru twari kubashikiriza. Mwakoze mwese mwafashe umwanya wo kuyakurikira, naho kwisango rizokurikira.